mwaka habaye inama rukokoma, inama mbere yari yitabwe n'umukuru w'igihugu, hoba havuyemwo iki? Faustin Ndikumana, umuyobozi ku rwego rw'igihugu w'ishirahamwe Parseme, yabigarutseko mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Nk'uko tushikirije uno munsi tariki 17 z'ukwa 11 2022 ni umwaka umwe urangiye ya forumu ekonomike ya nama rukokoma y'ubutunzi ikoranye. Irya nama rero inama twabona bikomeye cyane rwose, kuko twari dufatira ku ngurane igihugu c'Uburundi zifite cyane cyane mu by'ubutunzi. Igihugu urabona amakungu FM gikunda kuvuga ko arico ca mbere gikenye ku isi, umwimbu ku munyagihugu uri munsi y'amadolari 300. Ubukene mu Burundi bukiri ku rugero rwa 70%. Ugatusanga ni igihugu kibeshwaho n'imfashanyo cyane, l'indépendance dépendant de co-développement. Basanga turi igihugu ca mbere gishorera ibintu bike hanze, au pays qui exporte le moins au monde, gushorera ibintu hanze. Ukaraba ingene mu 60 twari miliyoni 2, mu 2022 ni miliyoni 12 z'abarundi. Mu 2050 barakoresha kwa twarase miliyoni 25. Kera umurundi wasanga afise hegitari irenga rima, mugabo uravye muwayene ni hegitari, ni igice c'hegitari. Hahesha ariko biramanuka munsi igice c'hegitari, basanga surface cultivable aho umuntu ashobora kurima ni munsi igice c'hegitari. Tutavuze 30% n'abarundi baba batamasi barima babona. Urumva rero inama nk'iyo kwa rwatwimbire tuti none mbega muri iyo myaka tugiye kubaho gute? Ingorane zitwugara igihugu, mbega tugiye kuri miliyoni 25 muri iyo myaka iza. Urugwaruka ruzoromishirira iminwa tuzogabura izoguma igwira, byatangwe gusa n'ibigorana ubu. Iyo nama rero yari nka espoir, kuko n'umukuru w'igihugu aravuze ati twifuza ko igihugu c'Uburundi cyo bari igihugu pays émergent mu 2040. yariyo cyaco civugo pays émergent d'ici 2040. igihugu kiri emergent rero kuvuga iki? Ni igihugu kiba cavuye mu bukene, baba uri munsi ya 50 mbere kwijana. PIB par habitant ko turavuga ibimaze kuri igihumbi iri hejuru. Igihugu kiba kikirondera ibintu by'imfashanyo, igihugu kiba gishobora gukora imigambi y'iterambere, ama infrastructure meza aboneka. Urumva nta by'ubukene canke abantu baradafunga, ibyo byamaze kuvaho. Inzara cyangwa kudafungura biba byaramaze kuba umugani. Urumva niyo twari ko turaje. Hanyuma rero iyo nama kandi twari twashimye ko ari inama yakoranije inzego z'igihugu. Umukuru w'igihugu hari bari ubwa mbere tubonye n'inama umukuru w'igihugu washiye kwicaramwo iminsi 3 akurikira byose, abahinga bakavuga, bagatanga ivyegeranyo, ivyumviro bikomeye, abahinga bari hanze kandi b'abarundi. Hanyuma rero urumva haraguze ibijanye n'uburimyi, ubutare, ubukerarugendo, tourisme, ibijanye n'indero, abikorera utwabo secteur privé, ibijanye n'ama infrastructure, ibijanye n'intwari ibereye. Mugabo ibyo byose urabona yuko ataraho biragera. Hanyuma rero icatutanga ni uko bavuga yuko haco caboneka ico twita nka taboro recommandation tuzofatirako, kandi hakaza haraba amanama. Bari yabivuze amanama yo kuza turaraba umwaka utugeze, bubwije kuba harakoranye n'izindi canke zateguwe kugira turabo tugeze turavye umwaka uheze. Nga rero icagiye gutangaza nuko ivyo vyegeranyo twabwe tusaba ngo tubirabe, tubisome, turabe wese ico yofasha. Mugabo ntabwo tugeze tubona. Wa mwaka uraheze, inama yo kwevaliwa, amakomisiyo yo kuja kugira ashoboye kuraba ingene ibyagiye biriko biraja mu ngiro, twasubiye kubona. Urumva rero twebwe twaratangaye mu iyo nama wa mwizero, kuko na ca kivugo c'Uburundi Burundi emerja mu 2040 nticasubire kuvugwa. Ico mu cuba tuvuga mwebwe cavuze ujya munsi kijana n'ujya munsi nyene. Urumva rero
ni ibintu tuba tuti noneho nta gihugu gishobora gutera imbere mu bukene kitamaze kuba intumbero, cyo bita une vision y'abantu bose bashobora kumva kugira ngo niyo bari kubaraje, y'abantu bose bari kubaraje. Iyo rero nuko tubona umengo ni ingendo kandi birabaje, ni ingendo tubanze kubona muri iki gihugu, ubona yuko gutegura ibintu by'imigambi by'ibitabo n'ibikume ngo hari abantu bigora. Uwo mengo n'umuzigo bagira bikorere wo gushira ibintu mu ngiro, kuko turavye na kera ibibazo kugira hari ibintu byinshi umuzigo zokoze bwahageze kuja mu ngiro, kumubona yuko umengo nka vision 2025 dusubira inyuma gato, vision 2025 iturashikayo 2025 ubwo nta n'ubuzi yanyikiye, nta n'ubigeza yeva ari iyo umugambi w'imyaka 15 de development wari ufise ubundi mugambi witwa plan d'action prioritaire wategeza ku usuzumwa mu 2022 umaze imyaka 5 ega watanga mu 2018 gushika 2022 twari kuraba aho tugejeje imyaka 5 ya mbere, ubu hasigaye n'imyaka 5 ya kabiri, bira ntawuzi iyo bigeze. Ngato tuba mu mugambi harigeze kuba na inama rukoma z'ubutungane ta genero na recommandation kugira je mu gicangu yabone shwi ama ta genero y'uburezi ndero kugira ubone hari ikintu gikurikira gitanguye kugira bahagishwa mu ngiro. Urabona rero yuko hari ico tugeze igitabo tugeze gusohora cari igitabo kivuga ingene amategeko agwejeje rwanya giturira ingene yosubirwamwo revyo di cadre legal. Ivyo byaraheze igitabo hawuzi yo kiri. Ejo bundi harabaye gutanga ubundi mugambi wo rwanya giturire state national de bonne gouvernance contre la corruption uri kurategurwa mugabo ntawo tugeze tubona waheze. Hari na leta umukuru w'igihugu w'ico gihe yari yasohoye leta do yo kugira umugambi wundi uje mu mugabo kabona. Ejo bundi bari tuvuga ngo bagire icegeranyo ngo cinka abategetsi bari ko barigenza nabi mu bintu by'amatora kugira baze barabe neza ingene ngo bitekerera mwari kuva mu vyumva. Haravuga ngo hasohoye icegero ca Cour des comptes n'ibiki twabona byo twabonye bikurikira. Urumva rero hariho ingwara tukigwaye kandi idakize rero aho turiko turaja tico ko urabona neza ko hari abantu mu Burundi batarashaka ibintu bihinduka burya. Sinzi iyo tuzotinda ngene bizotinda babibumvira canke ngene ingufu zo guhindura ibintu tuzoboneka iyo zizova tutafata intumbero yuko turaje. Mu kiganiro giheruka mbere ejo bundi twanabagiye tuti twitwana ko ico bita vedo route ko tubona ibintu byajyamye impapuro rw'inzira maze ko tubisubiramo dusubira mu kwakura tera kwa nouvelle de gouvernance iyindi ngengo shari mujanye n'intwari imbere turabisubira kumenya icozana ubutunzi mu gihugu n'ingendo turaburaba. Nibaza rero yuko kubona inama ya forumu y'ibya kidacivo kitasuye no kuvugwa kitasuye no kuvugwa tukiyo dushikira igihugu emeza d'ici 2040 kandi kitasuye kuvugwa. Urumva birabaje rero muri uwo mwanya kandi simbona ko dushobora kuva muri izi ngorane tuti project agene yo dushaka kuca. Iyo miliyoni 25 izogaburirwa gute nizo miliyoni 12 ubu vyase abana baja ku mashuri bagashomira ibyo bizohera gute. Faustin Ndikumana yanishiye ku bibazo bitari bike by'abamenyesha makuru. Twongere tumwumvirize. Ico warukaye makomanda cyo kitabusohoka none ikiri cogwa n'ikisohoka abantu bamenye ibirimo ese mu bimenya none ikiri cogwa mumaze kubimenya rero bije mu ngiro jama komite bije mu ngiro. Mu gihe nashikiriza bijya by'urupapuro rw'inzira kwari nko gusa n'uwagura ku buryo byavuye muri ya forum nubwo tubona hariho ibisata bimwe bitari byakorewe ko cyane twavuga tuti mu yindi nzira byoshoboye gukorerwa. Ni ibisata bitatu bijanye n'ingene intwari ibereye yoshobora gutsimbatira mu Burundi nouvelle de gouvernance kumana kikaruka aho nta ngendo irahinduka nari nayigarutseko ibire ubanje kubikura mu nzira
ni ucuvuga tuti done ubutunzi duherewe narabigarutse kejo bundi ni igiki gishobora kutugwiziriza ubutunzi hakiri kare ni igiki ajya n'utwari kuba rero twanze tuti segiteri ni uburimyi buzogenda gute ubutare buzogenda gute uzana ubutunzi gute saseri zozana ubutunzi gute ibintu nka bene ibi ubwo tuzobukura he none ega ni ivyo ibi bitegeza guhina kugira ubyo uboneke biriko bija mu ngero gute usanga turi hanyuma none ubwo tuzi ko buragenda ubu tugeze nta gutinya kwerekana ko aho tugeze bako turakoramo yako umuntu cyangwa ngo ibintu ngo mwimbu wama aho ngo mwimbu wama ugize ngo ni mwinshi warenge bakaza kwibuka yuko twoza gukura hanze ibara byararenze umurenge byararenze inkombe kubera politiki y'ugushaka kugira ikinyoma ngo abantu babone ko ibintu ari byiza bavyeze gose ntanzara nta bantu bashonje ntaki ubutunzi ngo ikinga amahera aruzuye bimwe by'abarundi kumbura warayahaze wenye nabona acabona ko ibintu byose byakwiye